ivyo duhanahana hagati y'ibi bihugu ni 8.5 kw'ijana. Ni ukuvuga ko 91 kw'ijana vy'urudandazwa dukora biva inyuma y'iryo shirahamwe ryakomeza. Murumva rero ko tukiri kure nk'ukwezi, nivyo mbere bituma Afrika canke ibihugu bigize komeza bidashobora gutera imbere, kuko amafaranga yacu tuyashorera ibindi bihugu. Hariho n'izindi ngorane nka Kongo turi kuba muri komesa, muga nta barabara ivy'Ubujumbura rije Lubumbashi ririho, nta barabara ivy'Ubujumbura rije Kisangani ririho, nta barabara ivy'Ubujumbura rija Kinshasa ririho. Kuvy'indege, indege usanga kuja muri Afrika arivyo bizimvye kuva ku ndege kujanya i Buraya. Muri ibi bihugu vy'akarere ka EAC nta viza iriho, ariko ngubu kugira umurundi ave ngaha aje Lusaka muri Zambia ni ntambara no kuronka viza. Ivyo vyose biri mu bintu mu ntambamye mu nziteze bituma urwo rudandazo rudatera imbere. Kunguko ka mbere no kumenya ibintu ibindi bihugu vyoba bikeneye, tugasanga twebwe natwe ngaha turabifise. Erega nahari agahugu gato, ibi vyose twama dushora ikawa, ugasanga mbere hariho n'abazungu batuzimvye. Hari n'igihe twosanga umunyamisiri canke umunyatunisia yashimye ya kawa y'iwacu ngaha, ugasanga mbere yaduhaye n'amafaranga menshi gusumba igihugu ibindi bihugu vyaduha. N'icayi nuko nyene hazoshikaho hageraho n'abantu dushobora no kureka umukozi wo ngaha akaja gukora ahandi.